Ndabaramukije cyane bakunzi ba Amasinzo TV amatwa tugatse ubugira kandi nkuko mubibona muri kumwe na Jaja nkuko mwaba muri kumwe kuva kenshi kandi yamaba ibintu biryoshe cyane uyu munsi yo tugiye kubaha ibintu biryoshe cyane kuruta nkuko twaba tubibaha kuva kera. Uyu munsi turi kumwe n'umukunzi wacu mu Rumonge Morisi, twashaka kumuha ikaze nyinshi kuri TV yacu, namwe mwibonere hari usanga hari abantu batamuzi, abakunzi bo mu Rumonge cyangwa mu izindi ntara ugasanga bumva Morisi me ugasanga ntabwo wamuzi. Hama twashaka kumuha ikaze n'abatamuzi bamuborereho. Turamugire cyane Morisi. Yego ndabaramugije cyane Jaja. Okay, merci. Hama turaguhaye ikaze kuri TV yacu. Yego murakoze cyane. Okay, turazi yuko amazina yawe yitwa Morisi, ariko hariho abantu usanga batakuzi amazina yawe y'abavyeyi baguhaye, ushaka kuyatubwira n'abakunzi bacu bakabimba kamenya. Yego Jaja, je ndi kwizina rya Ndayishimiye Morisi, bamenyereye kwizina rya Kiriwanzenze mu ntara ya Rumonge no mu zindi ntara banzi niko nitwa. Amazina yawe ni Morisi nyene. Morisi ni izina nyene abavyeyi bagutaziye. Yego. Kiriwanzenze nani ryo mu isite y'abantu bakwira. Okay, merci cyane. Merci cyane. Hama Morisi urakora, urafise akazi ukora? Jewe ndakora akazi ko mu kabari ahanyene mu Rumonge. Akabara kahe Morisi? Akabari imbere ya kopeke ku muntu yitwa Mogasi bakunze gutazira ku mikeke. Ku mikeke ndahabona hariho. Merci cyane. Morisi burya wo urubatse? Jewe ndubatse. Ufise abana bangahe? Nakibondo ndaronka. Yo Imana izogufasha izo cross ikibondo. Ego. Hama Morisi turakunze kumva yuko uri umuntu avuga imigani cyane, nibyo canke sivyo? Jewe imigani nibaza mu gihugu cy'u Burundi hoza uwo uwundusha nk'umwe cyangwa tunganya, kuko naje ndazi imigani myinshi cyane nkuko yagiye arabifata bazovyiyumvira benshi baramaze kubibona ku ma WhatsApp no hirya no hino. Nibaza yuko nabangira nka gatatu mu gihugu. Merci cyane. Morisi watubwiye yuko urashoboye kutugaragariza yuko uri umuntu uzi imigani cyane. Morisi ntaguciriyemwo kandi ntinje mu buzima bwawe. Eske iyo migani wayimenye ubiciye mu ishuri canke warize warahejeje imigani wayimenye gute zagenza kutagira ngo umenye iyo migani yose uwo office? Jewe narize ishuri y'imyuga itesi Kamenge. Hanyuma imigani nayisanzemwo ni ingabire, so kuvuga nta namwe biga imigani, nta shuri nimwe bigisha imigani. Gusa ubwonko bw'iwanje bwagiye buraguka, numvise umugani sinirirwa ndandika waca uja mu bwonko, asanga yaramaze kurunguyiramwo, nanjye ndayigwiza mu bagenzi batandukanye mu bari butandukanye, nuko vyagiye biragenda. Okay, merci cyane Morisi. Turazi yuko watubwiye yuko uri umuntu akora avuga imigani myinshi. Eske urafise umuntu abigufashamwe muri ivyo bintu? Jewe ukuntu nkora nta muntu numwe abimfashamwo, jewe gusa nkunda kubivuga nibereye mu kabari ndiko ndatera inkuru abantu tukaryoherwa bakampa agacupa. Mugabo noronka umuntu yonteza imbere akabimfashamo kugira nanje ndonke uburyo bwo kwisununura mu buzima, mwoba mukoze nkuko muri abajournaliste ijisho ry'iwanyu n'ukuri kwanyu gushika kure. Merci cyane Morisi, turakwemereye yuko tuzogufashamo, tuzokurondera umuntu azogufashamo muri imigani yaho kugira ngo nawe ntuze yawe talent yawe ntizoherere ngaho. Morisi wabitanguye ryari none kuvuga imigani? Jewe nabitanguye mu 1999 aho nari mu mirimo y'igihugu ya Esmeo ndahantu bita Inyarusange, nicarana n'abatama batandukanye baza barambwira umugani umwe casanga yangwiranye, ndageze ku migani ishika 50 iri nayo ngira ndayunguka hirya no hino. Ubu unye ndageze ku migani ishika ku 105. Merci cyane Morisi. Morisi nk'umuntu agukeneye none watubwiye yuko twogufasha nk'abajournaliste yuko nawe imigani yawe yoshika kure nawe ugashika kure. Umuntu agukeneye kuronka gute? Jewe umuntu ankeneye neza na neza nakubwiye kopeke mu Rumonge ni imwe, kwa Mogasi nta muntu numwe atahazi bahita ku mikeke, naho no habura isaha imwe, isaha yindi niho mba ndi. Nta mwanya munini mwombura mugaca mwongera mukaraba mukamfasha na moyen de communication
kuko uyu yambwiye yuko agiye kubikora vuba na vuba kandi ahazonsanga yamaze kuhabona kugira nanjye nshobore gutera imbere mu buzima. Twese tuzoye gufashamwe Mogasi kugira ngo nawe utere imbere. Mogasi ndakubaze Morisi. Mogasi ni patron wanje. Mogasi ni patron wawe. Merci cyane. Morisi twashaka utubwire imigani itatu. Umwe w'urukundo, uwundi umubabaro, uyundi umunezero. Reka duhere ku mugani w'umubabaro bisigura ko nyene umupfu ni wafata hanuka. Wawe agize ingorane wewe nuteza kumudefanda hirya no hino. Nyene umupfu ni wafata hanuka. Hanuka no kuvuga ari muri situation délicate, situation déplorable, défectueuse. Ntaguye ko nize muri test Kamenge umva samashuri make no kuvuga wawe ubugowe. Rero uwo numugani ucanye n'umubabaro. Urukundo naho bakubwira bati inkono zo kwishimikiza mu busaza uyicukire muto. No kuvuga no kurondera ikibondo gikomeye kugira ngo ushobore kukirera nico kizogufashe umaze gusaza. Ubundi mugani mbajije mugani w'umunezero no kuvuga hari ubwenge bwinshi wacana buke ubonye ugeze ahantu hari ibintu utugerageza kwigenza neza kugira ngo uwo munezero uwugumemwo. Merci cyane. Merci cyane Morisi, nanje ndabembetse hiyo migani yawe. Morisi ushobora kutubwira abasani bo mu Rumonge woba uzi hano mu gihugu cyacu ca Rumonge? Yego ndazi Musamariya na Nkobi. Musamariya na Nkobi. Musamariya woba umuzi kwiki hariho ikintu wowe umuzi ko cize canke kibi? Neza cyane Musamariya n'umuntu aturyohera ku bintu by'indirimbo n'ivyiyumviro byinshi biryoshe bikebura. Nawe nyene asa n'uvuga imigani nuko gusa bishira mu ndirimbo. Na jewe mu minsi igiye kuza iyi migani nzohava ndondera indirimbo igende mu migani kuko na Musamariya niko mbona bikora kandi umwana dukunda cyane aracyari na muto je ndamusumba mugabo na jewe nanezerewe no kunamubona n'ubu turi kumwe ku kiyaga arakurikirana nyene ibiganiro turiko turagiriranira. Merci cyane. Hama kuri Ankobi naho wavuze naho nyene kumukunda ushaka kutubwira? Ankobi nawe nyene n'umuntu akiri muto w'inzobe yanje nome nabo nyene ndabarusha imyaka cyo gituma ndabarusha n'imigani mbwa nabo bandusha kufasha iyo migani ingene ishobora gukora. Urabona umuntu wese nashobora kumenya byose niko je bakubwira ati inkuru y'inkuba uyibwirwa n'uwo yahushije. Inkuru y'inkuba uyibwirwa n'uwo yahushije. Bisigura yuko umuntu ashobora kwishimira icakora mu gihe agize ahagishikana akaronka n'abazomushikana ahantu. Hama kuri Ankobi nta kintu kiboba umuzi? Jewe Ankobi vraiment nta kintu kimwe nobanda muzi kubera duhura na gake. Kubera jewe ahantu nkunda kuba ndi jewe ntumbaze nuko anywa n'icupa kugenda kubura icupa cyane kubera icupa definition yaryo nico nari nasigaje kuvuga ni Gifaransa. Vuga ibasha kwitubwira? Yego neza cyane no kuvuga icupa entre ni association de copains uniparalcool n'abantu bakundanira kwicupa kuko icupa riraryoshe riri imbere y'umuntu. Association uniparalcool. Oui. Merci cyane. Ankobi nagiye razi ndibaza azocatera komante yawe ico kiro. Ankobi agenda amenye n'abantu bari mu icupa ryo mu gatondo n'abantu nabo nyene baba bayarondeye hakibona gaca tangura kuri nywa hakiri kare. Bumva mu bisanzwe bari muri retraite aba yarakoreye igihugu babita abami association de bigere d'avamidi. Merci cyane. Okay, Morisi atubwiye uraje kumbwira ko umuntu ukunda agacupa. Eske umuntu aguhaye nk'ibihumbi nk'imiliyoni 10 kwanza miliyoni 10 ati tori miliyoni 10 uhebe inzoga wowe byo kundira? Igituma vyo nkundira kuko noca namana umunezero. Hajya umwana w'umunoho avyibuha umunwa umaze kuronka amafaranga ahari inyota y'icupa hacaje inyota y'umunezero. Naje nkunda icupa kubera kubura iyo nja niyo mva ndaribonye umutima ukamvamwe maze kuronka amafaranga. Uramaze kubona abantu bafite amafaranga ko bagenda na kinju
kubera avuga ati umwanya wari wo wose ndarinywera ndariboneye mugabo utagira amafaranga umuntu wo cukwica umutwe uri gito uruhisha amaguru ukakumaramariza ugeze hose. Merci cyane urakoze Morisi Mogasi. Morisi. Okay, merci cyane. Nitwa Morisi Mogasi nawe si mon patron. Urabona hajya ibisabiranira. Raison pour laquelle nitwa Morisi nawe yitwa Mogasi. Mon patron. Urakoze cyane. Morisi twashaka uduhe imigani 2 canke 3 woha abakunzi bacu baba ariko barakumviriza kuri Amasinzo TV. Ego kwiyi radio TV nagomba ndabaha imigani 3 kandi myiza inakomeye bisigura yuko ubonye isikonkeje uyonka unyarutsa so kandi sinyoko Imana igutije ubuzima ubwo buzima yo magara kora imigambi uyakoreshe ukiyafise kubera ashobora kuva ku mwanya wari we wose uheza kugoka ibigori bikera ntugirire nabi bene wanyu kuko urashobora kumugirira nabi ejo naho ugasanga nabo ubuzima bwarahindutse usubira kumaramara wanka kugwanira umweko wa nyoko icumu ryaso bakari gutwara rorera wanse bagutwaye igipawa kuva ngo ni igipawa ejo bazogutwara iprado induru zisheze ibinuru umva kana kariko kose araki wawe kagwanire ava umenya akamaro so amaze gupfa ugiye kuburana itongo urumva naho twari twamutije ntugira isura ntugira iki irifo gukurikirana ibintu ava. Merci cyane urakoze Morisi. Bakunzi ba Amasinzo TV twari kumwe na Morisi yaduhaye imigani kandi ryoshe yaduhanuye mu bintu byinshi ndibaza umuntu yumviyeho hama twashaka kubashimira bimwe bivuye ku mutima. Ntibagiye kandi yuko mu funda kuri ka kengeri mwe kwa misi yose kumwe mama mubikora mu gukora subscribe nyinshi cyane twashaka ati turabakunda na Morisi ndazi yuko abakunda Morisi ndakobeshe neza cyane ndabakunda ushima ndabakunda ndabasezeza akaririmbo k'Imana. Shimwa mwami we ukora ibitangaza abakwezigi nibaza kogwa n'isoni urumwizigirwaye kuri Mana rurema byo wasezeranye utegerezwa kubishitsa kuri yisi nta mugoro roti yariho Daniyeli ateregwa mugobo gw'intare.